isango rirageze. Banyagisagara mwese n'abari mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura, twese tuti tegura inzira y'uhoraho. Inyuma y'igikorane caremeshejwe n'umwungere Marcelo Tunasi citiriwe tegura inzira y'uhoraho, Cicaro gikuru mpuzamakungu c'ishirahamwe y'amashengero y'Urutare babateguriye igikorane citiriwe tegura inzira y'uhoraho. Abazoremesha ico gikorane, umwungere mukuru Denis Nkurunziza n'umuvugishwa n'Imana Debra Zima avuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Umviriza neza, hateguwe inyigisho ku bakozi b'Imana kuva kuwa kane itariki 31 z'ukwezi kw'indwi gushika kuwa gatandatu itariki 2 ukwezi k'umunani, kuva isaha 3 gushika isaha 6 zuzuye. Igikorane ca bose ni kuva kuwa gatanu itariki 1 y'ukwezi k'umunani no kuwa Mungu itariki 3 z'ukwezi k'umunani, amasaha ni kuva isaha 8 ku kadomo. Ikibanza igikorane kizoberamwo ni kw'ishengero ry'Urutare mu Buyenzi, ibarabara bitiriye Avenue du Rocher nimero 3, imetero nk'amajana 2 uvuye ku Mugumya. Ukwiyunguruza vyose vyarateguwe, amabisi azobatora abashikane ku kibanza igikorane kizoberamwo. Imigwi izodufasha gutazira nayo ni Pastor Lopez batazira ngo Imana ya kandi karyo, umugwi wo gutazira wa Life Center, umugwi wo gutazira wa Bombeje n'iyindi migwi itandukanye. Kaze duhezagiranwe mu gikorane citiriwe tegura inzira y'uhoraho. Désolé les gars, on est à Bruxelles, mais désolé. Tu sais qu'on a fait un voyage. Vous êtes fiers, vous êtes fiers. Abantu b'Ababiligi bari fiers. Ndashaka kubona muhagurutse dukora induru z'ingoro Okay. Ababiligi mugume muhagurutse, stand up please. Stand up. Twatanguye. Stand up please. Stand up please. Diva, stop gazione. E faccio dire che gazione. Sico, muri show. Avanza, muri show. Sina bumva, muri show. E faccio dire la competizione. Les Français, les gens venant de la France. La gente come tu, ama turavere ko twoshobora kurusha Ababiligi. Siko. Alors, on commence. Les gens venant de la France, un tonnerre d'applaudissements et un tonnerre de bruit, s'il vous plaît. Redemption Voice umuonye no kugira mu Faransa. Non. Tu vois qu'il y a avant vous. Est-ce que vous suivez? Alors, on va reprendre 10 20. Ça, c'est un avant. Amashi abo bishoboka tutabe gusimbe kubw'ibyiza byawe dukorera buri munsi. Alleluia. Nashaka ndamusaba tumukomera amashi twese dutwakira Pastor Desire Matanga agomba gusengera adushire mu biganza by'Imana mu bikorwa byose tuzabikora. Karibu cyane Pastor. Hallelujah. Amen. Imbere yuko dusenga nagomba gushima Imana kuba hano hantu muri iyi concert ya Redemption Voice. Kuri jewe personnellement ni privilège. N'abantu nzi bakiri très jeune kandi bari talentueux, bafise ingabire y'Imana, baririmba buzuye umunezero n'inkomezi. Hari ijambo Bibiliya igira uwitwa Caleb igihe yari afise imyaka 85 yabwiye Josué aravuga ngo inkomezi ngifise uyu munsi ngo nizo nimfise ngifise 40.
ikintu kinezereza muri iyi groupe ya Redemption Voice, la même énergie, le même zèle, le même talent, ntagumye kwako yagiye ituruka. Hari igihe umuntu ashobora gukora panda x bigahera, ariko ndashimana ko uyu munsi bakiri babandi n'abapapa n'abamama bamwe barakuze, ariko aracyafite la même énergie. Je kuba hano hantu no gusubira kuhabona inyuma y'imyaka myinshi ni igitangaza kandi bishimira. Alléluia. Rero nagomba dusome ijambo riri muri Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Alors ce soir, nous allons louer l'Éternel, nous allons jouer, nous allons danser pour notre roi, parce qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Basabe duhaguruke maze dushime Imana, twiragize Imana iyi concert ize kubana natwe. Alléluia. Oh data uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, twongeye kuguha icyubahiro, turagushima ko turi hano hantu, tuzanye amajwi yacu, tuzanye imitima yacu, kora ku mitima yacu kugira ngo amatazirano akuzamukire, akudugire nk'umubavu umota neza. Turagushimira presence yawe hano, reka ubwiza bwawe kayangane hano hantu mwami, ntihabe kuririmba gusa, ariko hagaragare n'ubushobozi bwawe. Guhimbaza ni kimwe kizosigara inyuma yo kuva muri uyu mubiri. Urabereye gutazirwa, urabereye gupfukamirwa, uri Imana yatugiriye neza tutabibereye, uduha agakiza, utugira abantu. Uyu munsi turanezerewe mwana, hezagira abakozi bawe uyu munsi, à travers leur chant, la mélodie, les instruments, hagaragara ubushobozi bwawe n'ubwiza bwawe mwana. Wongere ubasige maze icubiro cyose gabikurewe mu izina rya Yesu, muti amen amen. Soyez bénis.
하루 속에서 자부세 kirashika kandi doesn't go birashoboka doesn't go birakunda 하루 속에서 자부세 kandi doesn't go birashoboka doesn't go birakunda 하루 속에서 자부세 Doesn't go, we are so close. Doesn't go, we are too bad. When I'm missing you, go, it's all I just have to
kumvira ko wakunze wabona nakigendera ahandi umenye ibyari inyungu umenye ibona mu muhombe umenye yongeye kubera Kristo Oh
umve n'umutaje nawe muri kano kanya iri sengesho tujya dusenge urivuge aho wicaye afata riremera ntugire ikibazo ntugire culpabilité ngo natinye sinaje Yesu arakuza aho uri aho kandi biremera biraza gufata uratanga igitangaza ngo wabyatuye. Haleluya. Reka mbasabe basubire mu amagambo. Iyi ntambwe muteye ni intambwe nini cyane kandi hindura ubuzima bwawe. Yesu agira atanga igikorwa mu buzima bwawe. Biravuga ngo nitwaturisha akanwa kacu tukabivugisha akanwa kacu tukabyizeresha imitima yacu, haleluya, ngo tuzokizwa. Nicyo cyonyine gusa. Ikiguzi cyaramaze gutangwa kera urimo kwakira. Ibya kera bikaba biheze, ibyo wakoze Imana ikabikubabarira. Musore mw'amajambo mvuge muti nawe wicaye aho ukaba wumva uyu mugoroba wawe uvuga uti nanje ndashaka ko uwo Yesu aba mu mutima wawe. Ikintu cya mbere cyantangaje ncinjira mu rusengero hari mu gitondo saa 3 nabonye abamama batamba basimba hejuru na nambaye amarori y'izuba. Icyo gihe nagize amaso atukura kubera inzoga nyinshi nanywa n'itabi. Ikintu cyantangaje nabonye abamama basimba babyina ku murango saa 3 n'igice. Ndabara mutima ndabana Imana. Jewe kugira ntambe mba n'imikaziye. Umunezero wanjye uranzimba. Mba natanze mu byinshi kugira ngo nezere. Ariko abantu banezereza saa 3 n'itondo batanyoye ndi mu gisengesho navuze mutima. Aho sore bwakize ndabana Imana. Ndashaka umunsi uzo w'umunezero wawe. Haleluya. Ndashimana ko uyu munsi ndacyawufise. Umunezero cyawo nawe umunsi ushobora gutanga reka isengesho ukaba nawe warasuye inyuma uyu mugoroba wongere ukonekite à travers izi ndirimbo zo gushima Imana. Muvuge n'amajambo uvuga uti Mwami Yesu. Yasubiremo uti Mwami Yesu. Ndaje imbere yawe nditavye ijwi ryawe mutima. Ndavuye mu byo narimo ndaje wawe. Ndazi ko ndi umunyabyaha. Mbabarira ibyo nibuka umpe ubuzima bushasha. Wera uyu munsi nijye kugendana nawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka ngusenge. Data uri mu izina rya Yesu, Mana ndagushimiye kuri abantu bahagurutse. Mwami bumvise ijwi ryawe ntabwo bitavye umuntu, bitavye ijwi ry'umutima, bitavye umwuka wera wahamagaye. Ndasenga Mana ngo ukore igitangaza Mana. Wavuze ngo uzovyatura gusa akizera ku Mwami kandi wapfuye ukazuka kubwiwe ngo azokizwa. Uyu mugoroba birakoretse Mana. Reka igitangaza cyawe gikoreke. Atandukane n'umwijima maze yinjire mu buzima bwawe ibitazosubira gucika. Umunezero wawe, amahoro yawe, ububasha bwawe bwanze muri we. Ikirushirije wa munsi uzoza gutora bakwizeye baze barimo nawe Mwana. Urakoze Papa kuvyumvise. Ukomeze gushirwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana hejuru. Bye.
Yeah.